Vitumingi yaranterefone nibereye kurima ngo mwatsindiye akamoto shira agati mu ryinyo. Yes. Bo Vitumingi narayanditse nisunze biriko biraba, ni histoire ivuga ibijanye na escroquerie. Ya ibintu bigenda biraba ku bantu, ni histoire yashikiye jewe, ishikira wewe, ishikira uriya. Mu bishamake nafashe histoire z'abantu ndaziterateranya ndabigira indirimbo imwe. Bon, vyaranshikiye ko nta numwe bitashikiye. Uwo bitashikiye nantereboye. So vyarashitse mugabo ntibisigura yuko histoire yose nanditse yabaye kuri jewe. Navuze na ma histoire naterateranije hama akora indirimbo iceba indirimbo imwe. Boris gituma namuhisemwo nuko nari nkene rya physique yiwe, afise physique uyiravye ubonamwo comedy. Uyiravye atwenze atambutse ni comedy. Nico gituma rero namuhisemwo, en plus yabikoze nkuko nabishaka nyene uko nari ndavyifuza. Sukuvuga ko nta prefe yabandi ariko hari impamvu. Komedi ziratandukanye, hariho komedi zo kuvuga, komedi zo gukora amageste sinzi kwaye kwa. Bisigura yuko rero kuba naramuhisemwo nuko physique niyo navuze, ijya physique nari nkene physique y'umuntu ameze nka Kabizi ya kugira ngo script nanditse bihurirane na n'ijya sura ya Kabizi. Ya video ya Vitumingi nashimye kwikorera hano kuko nabonye yuko en plus hariho abantu bari banyapuye bari nyuma yanje mugongo wanje bakoze bari bamfashe mugongo kugira ngo video ikogwe. Yahama nibaza yuko video yakozwe nkuko nari ndabishaka. Mu Burundi naho ndabona umengo vyokunda cyane kuko ntivyari bivuze yuko nari kujabuka ngo ngende kuyikorera handi, ariko vyabaye ngombwa ko nkorera na hani iwacu. Si ngombwa yuko ngo buri video canke buri ndirimbo nkoze namenje hariya Nairobi. Simvuka Nairobi, mvuka mu Burundi. Ya hama ku bafani banje nagenda abwire ko ndabakunda cane, muranezera mubikora neza. Ya mpari ku bwanyu kandi ngeze ngaha ku bw'abafane. Imana ibandanye bampezagirira cane, mubandanye mufata mu mugongo nkuko musanzwe mubikora. Ya hama Buja TV namwe murakoze cane kunyitaho, ndashimye cane kuba mwangendeye mukanyiyumvirako. Ya mwagize neza, ntuka Imana namwe bahezagire.